uza guharura igihe uza kuvyuka uvuge nti okay isaha iraheze iyi saha ni mari yiki nakoze iki ngira kamaro winjira mu isaha ngira kabiri usubire kubaza cya kibazo uze kuca rero wiyivariwa pandara juru canke panda 5 aya masaha 5 kuvyukuri ntibesheje yewe ni control umusegonda ku musegonda ni giki kizima ni mariye swat ni giki ninjije mu mutwe cingira kamaro canke ninde twayaze ibintu byingira kamaro canke ni giki nakoresheje uru rubuga byingira kamaro uza gusanga abantu ico yakoze ari kugenda kuri Facebook aduza message asubiriye scrollinga gumaduza agafata TikTok aduza ava muri YouTube aca TikTok afata urundi rugendo rwo muri TikTok aja Facebook araba mastat uza gusanga ara majority yabo developer no mwishure waratewe n'isoni yo no kutamenya ku developer consciousness na consciousness kubera wari kucugira iki uyobegwa urita ku rutare uramenya ku developer kugira umenye naho utavyumva niyo business rero tegereza guhata ubwonko nta mwanya wo kujya mu fisi muri make ubumenyi buracabuze donc muri make je novuga yuko opportunities zirahari kandi ziruzuye mugabo ziri inexploit kandi impamvu ziri inexploit ariko keshi zisaba imitahe minini abantu nibayifise none hari umuntu numwe none yumvise yuko yohera hejuru kugira amanuke habwo ari wese donc reka mvuge kino kintu shade subiramo kandi systeme diplome zitangwamo haizo neme ari nayo mpamvu ufashe igihumbi gifise igihumbi cyaki nimvuze gifise ubusa butatu si dolari n'amarundi ugitaye ngaho gatana diplome ya naka ngaho abana bokwi sabana gusa n'ubukuze yo turoye igihumbi atora igihumbi mbwa diploma yosa n'utarayibo bitewe n'iki hatangwa ama diplome yatanzwe ku bantu batatoye inyishu y'ibibazo biba biri mu bihugu tubivuge tubisubiremo abana bacu ntibazotwidogera ahubwo twe twidogera abapapa bacu ngabo twegwe abana bacu ntibazotwidogera bazodukubita none ko yasari wayakomvetse abavyeyi bakabwira mwe mu ndondere kino mwe mu ndondere iki duza mwe mu ndondere iki kana ko je nibereye ngaha atabanyumva no bantu banje Okay, yes. Reka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Umdishanima nimba uri mushasha kuri Agaciro Media tuguhaye ikaze. Ariko kandi duhana ikaze Monsieur Shadow Migisha wa ondi adateba mu busaswa zinduka mu kazi. Tuguhaye ikaze Shadow. Murakoze cyane Umdishanima. Kandi ni twaherukana cyane ko musanzwe muri n'abantu bakunze kuvuga business tukaba dufite isinzi y'abarundi bakeneye kwiga business ariko ntitwaherukana ku yaga kugira ngo uyagisha abarundi naheruka ngaho ku Gaciro Media ndije nyene wari ufise abagukurikirana Karanefu Posis uyu munsi nsanze ari gatreventé.com aho ni kuri YouTube aho ni kuri YouTube Facebook sindavyibuka Facebook bageze muri 60000 yeah sinibuka ingene bangana kuri Facebook mugabo kuri YouTube ndavyibuka cyane hari donc jiyo nkoze ikintu ndasiga ikintu nk'uyu munsi prochainement uzokumva mvuze abari bahari uyu munsi donc ndasigaza akantu n'amaburi buri mvuga nti kandi igihe nzosubira haha nzobanda kibuka okay ni Shadow Migisha asanzwe ava muri societe ikunze kwigisha business ni Meta Vision mugaca cyane bakaba bafite igisata cyo kwigisha abantu ibijanye na business cyitwa We Talk Business aho bakora mbere n'ibigano byinshi kuri YouTube ni mwandike We Talk Business kubumva cyane ngira ngo urimi rw'icongereza uburyo bagwandika ariko bakora ibigano mu Kirundi aho batanga ama strategy menshi yuko umuntu yakora business Shadow mu bantu mukunze kwakira hariya ku biro baza kubahanuza ibijanye n'ama business uko biri kose rero bavuga ati twe nta mutahe dufise hariho no kumuri n'abakubwira n'abavuga bati twe mutahe turafise muga ntitubona cyo twokora nibihe bitigira nyamwishi nabadafise imigambi canke n'abafise imigambi badafise imitahe ndongeye kuramutsa abantu wanyu ba Bagaciro Media
je novuga yuko haba muri We Talk Business amakomantere tubona haba muri Metavision abatwitura ngenda mbona hariho abafise imigambi hariho n'abavuga nti je nabonye muvuga yuko telefone atari vyiza yuko tuzitunga ahubwo vyiza yuko zidutunga ati jere mazi ati baye nka telefone ya gatatu baye ya kangahe ndayitunga ati mugabo atane kimwe ufite ishobora kwinjiza ati kiretse kuyaga n'abantu gusa nta kindi mugabo tukamuha imigambi ugasanga nta na zero frambu cyangwa ugasanga hariho n'urubuga atarazi yuko winjiza kwa amafaranga ngo winjiza kwa amafaranga akaca bimenyeraho akaca bituma rero uko kutamenya akuvamo agaca hera havuga nti bwa undi telefone hari ico noyikoresha ugasanga afise imbuga yiteze yuko azozicisha amafaranga igihe zizoba monetize muri make arizo zimuhemba yes arizo zimuhemba mugabo agasanga hariho n'ubundi buryo ategeza kuzikoresha kandi zikamuhemba yego hariho la mentality y'abarundi benshi bazi yuko YouTube toyugurira mu Burundi ngo iguhembe mugabo ndashima Imana ko haba We Talk Business haba na mwebwe mwashizeho igisata cyo kwiga ivyerekeye na YouTube ingene umuntu yo creating ama content creation bigakunda aha mu Burundi hariho ama content creation atahari ni menshi iyo ni menshi ya navuga pasi nakubise kudeye mbona abantu nahora nkurikirana ntazi yuko ari abarundi ni TikTok na Facebook yitwa les quatre bavarder nta commentaire y'abarundi ni muzosangamo bitewe n'iki baje mu ishusho itari nk'iy'abarundi yego abantu ntibabamenye nk'abarundi mugabo yagize gitema n'abarundi kubera iki hari ama content creation tutabona ngaha mu Burundi mugabo nuko tuzohava twisanga tuguma tuvuga yuko atazi hari ngaha mu Burundi mugabo kandi zirahari tukazozibona ahubwo tukazotangazwa nuko bari ubu nka tengetenge urashobora gusanga mu misi za adekra ati ndi Murundi ariko ko yirabura ariko kandi Shadow we ari umunsi twize kuvugana duvuga duti mbega abantu eske mu Burundi bari abantu bagize bakoresha ama AI donc ama intelligence artificielle muri ibi washaka byo gukoresha internet bagatera imbere hariho uwo wandangiye naramurondeye sanga mbere ni umupeta ciga muri secondaire ariko ambwiye amahera yinjiza naguye mu gahugundwe ufite amafaranga yinjiza nasanze nta kazi na kamwe mu Burundi kabaho wokora ngo kayaguhembe nukuvuga ushaka kuvuga imishahara ingana gute nasanze ntayihari ariko ni gitangaje ni nuko nasanze atanumwe muzi iyo shene ayikwereka kuri muri telefone gusa no mu mashini yiwe mugabo no kuri stati nta na link yigerashiraho muri We Talk muri Metavision twarigeze kwakira umuvyeyi w'umumama aratubwira nti jewe umwana wanje akora ibi nibi mugabo yiga mu wa 12 mugira icyo mwomumfashiriza kugira izi mbuga ziwe zibe monetize ati ege arazicisha amafaranga mu kurondera bariya na bariya abadandariza ibintu abapibirira ibintu atariko donc utamubwira nturatuzana uwo mwana gatoroza myaka 14 gatoroza myaka 14 ariko imyaka 14 ubundi twenga iwacu uraziko n'amashuri avuga ngo ntugatondane telefone muri make ntugatunge telefone umunyeshuri ahubwo ubundi kutayitunga no munsi bigezaho byo bari icaha no mu mihana bwacu nyene bakavuga ati nturakura ngo nturakura ngo ntiwotunga telefone uyo bamuritse gute kwe ariko mugabo akansha niba none ko Yesu yicaye mu bagabo afise duza ko Yesu yicaye hagati y'abagabo afise duza kandi akavuga ibintu bakamutega amajugumiza afise duza iyo mentalite yo kumva yuko umwana twa mu privilege ariko nuko hari mu bayahudi ntihari Bujumbura ariko ko badukoronije tureka kumvira na donc tureka kugira na positive mind iri muri bo gute badusigara ni ivyo donc bitudetruiza mugiye biza kutwubaka tuvyinyo ariko Shadow ngira ngo reka tuyage kuri kino kintu turi mu gihugu urabona uno munsi turafite gwaruka gwinshiruje mu mahanga kurondera ubuzima kandi nibaza ko urinza avuga ngo ngiye kurondera mu mahanga nuko ngaha hariko haramugora atakumbura atabona aho yohera canke abona umengo biragoye ateka nje kugerageza mu mahanga
kuko mu Burundi ga Shadow hariyo ama opportunity duhere kugwaruka kuko nago ari gwishi mu Burundi hariyo ama opportunity ibyo sero uyu munsi mu byonza kuvuga ndaza gushimikira kugwaruka cyane nga mu Burundi tuvuze ko atama opportunity hari muri commentaire baza gucandika tuvuze ugwaruka no muntu atararenza imyaka 35 none ninda tarenze iyo myaka umugwiza atunga yo kwitora ati ikirimwa cyari cyo cyose wewe wirimiye ushobora kumpa amatoni 10 ku mwaka yanzaniye tuza kuronka bangana ntabahari sinavuze ngo igitegwa iki navuze cyari cyo cyose kandi nahereye ku gitegwa kubera turi mu Burundi aho donc igihugu kizwe mu burimi ugufungura bitutarihaza yego turaza kuronka umuntu kibazo wo kwibaza nanjye nkibaza twese tukaja muri kwese mugabo kubera turavye muri mu batuzi atakaro tuza kuhita turonka tuza gwava dusanga tebo tuza kuronka muri market tuvuga ko burimi atakigenda so kuvuga yuko atakigenda ahubwo ntakigenda gute kandi tujya ibirimwa kandi ramabo sira majority bivuye nga mu Burundi mugabo mara majority suko vyase kuva nga mu Burundi kuko turafisa amatere ari akiri inexploité voilà iyo temero bashaka kubona imisozi kigaragara rero n'uwundi arima ku hegitari 5 ivyo yimbure yari kubirima meme no ku hegitari imwe canke zibiri akavyimbo muri make ubumenyi buracabuze donc muri make je novuga yuko opportunity zirahari kandi ziruzuye mugabo ziri inexploit kandi impamvu ziri inexploit ariko keshi zisaba imitahe minini abantu nibayivise none hari umuntu numwe none yumvise yuko yohera hejuru kugira amanuke habwo ari we wese yumva donc reka mvuge kino kintu shade subiramo kandi muri make uvuze ko kirazira guhera hejuru nicyo uvuze kirazira guhera hejuru kuko ni wahera hejuru za kugenda umanuka hariho keshi yufashe umuntu kamuha imiliyoni 10 uzimuhaye atarizo yarondeye biza kurangira zihombeje reka ndakwereke hariho abantu bibaza yuko umuntu runaka umuhaye emiliyari acacika mu miliyarde nani ko biri iryo zina yogitwa muga niho limarana umwanya afise emiliyari mugasi mu miliyarde yari donc lo miliyarde yari kuvyitwa iyaba yahereye hasi agenda duga kagerako c'est sokoni donc kuba afise emiliyari nibisigura yuko ari umiliyarde parce que sico yagwani sico yarondeye uti rero sico yabiri yakuya sico mene ya maroso muri make Shadow nima nkumva neza manzo gatoya wanashika mareka ngaruke iyo umuyaya hetse umwana aba ari umuvyeyi no mugabo afise umwana yashake umuvyaya mute mugabo ujya muyaya mutoye ntaza kuca cika umuvyeyi no gitereko kiba kiracari vyereje ntikirakora iryo zina ry'ubuvyeyi rino mérite jamais meme donc n'umuntu donc ashaka guhera hejuru biza kurangira korotse hera hasi ahubwo gusa iyo experience de 2 ans ou de 1 ans ufise muri ico gikorwa ntuharanire yuko uza kumara indi myaka 2 kiye gikorwa kikireha kujya kuko nawe wari kukubaza ati guma wavura kugeza A20 ni wari kuvyemera nimba utari kuvyemera niyo business yawe ntiwemere yuko imara umwanya iri hahandi developer no mwicure waratewe n'isoni yo no kutamenya ku developer consciousness kubera wari kucugira iki uyobegwa urita ku rutare uramenya ku developer kugira umenye naho utavyumva niyo business rero tegereza guhata ubwonko nta mwanya wo kujya mufise muri make duva nk'ababa jene usanga bavuga ati Jesse muri cyo nokora mugarika nkina kadege bagapariya ashaka kunguka kumburega kwa nko miliyoni 5 umuntu ntikomeje mu miliyonere oya yakoze iradegaje son energy gupari premièrement yatunze telefone aramenya ati telefone no yikoresha iki erega iratante aganye quelque chose et puis iraganye kandi yagize investisement none wumva atari abantu babiri batandukanye erega umujya mwana wicangaze yaratanze inexperience ku bantu umwana umwe yaramubonye ati yaratwaye ivyiwe vyose mugabo aravyaya yarahomvye buryo wa kabiri sinibaza yuko ari kuvyagenza
uzobirabe nk'iyo umuryango ufise abakobwa benshi batwaye imbanyi haravamo umwe akavuga ni kameme je ne peux pas continuer ndashaka gukora ibinyuranye yego donc ni vyiza rero yuko nimba uwo muntu yashoboye kumenya ati ndatunze telefone okay je peux charger igihumbi uvuze ico kintu hari ikintu binyibukije narigeze kubora umukunzi kubera beti wewe warigeze kuba betting we cyane ça 2018 hama ani ntitwakoresha telefone no haraya mabiro asanzwe bo je nafashe igihumbi canje ndagipariye ndabona yuko nza kuronka sire match ziza kugenda uko nashaka ziza kunza kuronka n'amaburi mu ma 11 million hanyuma equipe imwe rudende ikirantabuza maze kuntabuza donc haje umukobwa aza gukuraba aho wibera cyasanga ndicurikiriye agira arambaza cyane mubwira nti nahombye imiliyoni 11 ariko zari mu mutwe nizari gwawe zari mu mutwe nizari gwanje mugabo we wanashima yaciye ameba agendera avuga ngo ibyo nkora birahombye ntiyamenya yuko nahombye igihumbi wewe ajana igicako yuko nahombye okay oya riviza yuko mu kujija umuntu ubanza kugira ini reflex ubanza kugira ini reflex ukitora ukiyumviye uyu muntu wese ahombye 11 million nazimuziga hazo na muziga none umuntu acaza kubwira ngo nahombye 11 million atari zo muziga ko ilfo kubanza kurefresha sasa rero ukivuga kuri ama opportunity opportunity hari iyo waruvuze ati kurima kurima umuntu kumurengera ashobora no guhera hasi kandi akora ibyo ashoboye twe nko kuri Agaciro Media tumaze gukora ibiganiro byinshi nimba abantu barabikurikiye hariho abagiye batora inyishu hariho n'abantu batwandikiye bakatubwira ati ni kuri ibyo mwagize byatugize ko impact ubuje ubuzima bwarahindutse hari no tubwira ati no munsi games abakozi kubera ibiganiro mwagize so kubijanye n'ama opportunity ndacabaza koko ngaha mu Burundi hariho ama opportunity twatanguye tuvuga yuko hari ama content creation ngaha mu Burundi hari ama content creation ngaha mu Burundi tuvuze ama content creation ngira ngo turiko turavuga ubu buhinya gukoresha internet akiri cyumviro cibo kuri internet soit par video canke par écrit umuvyarira amafaranga yego ni donc iyo tuvuze content rero nico cyumviro wakuye mu mutwe ukagishira soit par muri video canke par écrit hanyuma ukaza kurondera après ingene kivyarira amafaranga ico rigiye twakivuga twabonye yuko nga mu Burundi hari ubwoko bw'ama content udahari aha mu Burundi hari umuntu atari yumva yuko umuntu ashobora kuvyuka kaza kwemera akivayanga mu vyondo mugampaka content abonye yuko iza gushika ku mutima w'abantu kugira bayirabe navyo turabona bo mu bisanzwe abantu bari bagira yuko ikintu cyose kugira ugishike kutegeza kwisacrifice reka ndakubwira hari ibintu uko kwisacrifice donc uko biri koze umuntu yarinze atera imbere cyangwa ateye agashika ku kintu izo sacrifices zirahari ubwo bwitange burahari ariko bukwiye kububuhe reka ndagwa karorero hari ibintu bitatu biboneka ari uko amaraso yasezetse kandi biryoshe cyane ngaho kwiza ahubwo utera ubwoba abantu oya baza gusanga ndababwiye ukuntu donc ikintu ca mbere kiboneka ari uko amaraso yasezetse n'umwana yes aha kwisi nta muntu ni wabona umuntu uzomenye yuko derrière yiwe hari amaraso yasezetse y'umuvyeyi mama wiwe vuke par césarienne yashaka vuke gute hari amaraso yabanje guseseka icya kabiri inyama nta nyama nimwe iboneka hatasesetse amaraso ndiko ndavuga ibintu bitatu biryohera abantu kandi biboneka ari uko habanje guseseka amaraso icya gatatu rapport sexuel nta muntu numwe mpamvu abantu bubaka ni kubera iki iyo iri mu mvo za mbere zituma abantu bubaka donc c'est comme une relax donc hari donc no bigereranye n'umuntu yumva shonje ndashaka kujya ni najya nza kumva ngize iki nza kumva ndi business donc navyo nyene c'est la même chose donc niko ndavuga ibintu bitatu biboneka ari uko amaraso yarenze guseseka donc ikintu cyacu cyose rero iri fo yuko umenya ikintu ko nshaka kugishika
nshaka kwisakirisha ku rugero rungana gute izo zo kumva yuko urumva ngo ndafise ikibabagwe cyo kubaho warahejeje kubaho iminsi wabayeho niyuzi iyo usigaje ntayuzi mugaho ubwo ko nimubayeho uri gukora iki uri kurakora iki wamarize erega nimba uzoja kwa satani canke imijuru nkuko bayivuga abo bagabo babiri umwe uzotahira azokubaza ati wamaze iki wamariye abantu mu gitabo igitutu cy'ubuzima neho navuze nti umwe wese abiri uyande ya mugenzi we kugira uminyungu y'uwundi tegeza kwisakirisha kumva yuko hari ikintu wotanga gratuitement mugabo kame umuntu akavuga nti wow uyu muntu wana Okay, kubijanye nizo sacrifice ngira ivyo muvuga birumvikana ariko muri ibi bije n'ukora business mwebwe nka Meta Vision canke we talk business mukunze kutubwira ama business menshi mwebwe sinzi ko mufite amaso abona ivyo abandi batabona canke James amaso abona ivyo abandi batabona dukunde kubabwira kubaremamwo la positivité kubona ko ibintu bishoboka kumura umuntu akanaberekana n'ibintu bimwe teraba umuntu ashobora kwitanga kakarorero ngira niko kabakumvikana gusumba kubabwira ibintu bidahari wewe umaze imyaka uko biri ko sitari mike muri internet umaze kumure nini imyaka ugerageza n'ibindi shadow niki kintu wowe umaze gukora ukabona ko wungutse bihagije kintu umaze gukora nkabona yuko wungutse ufite bifadika amafaranga menshi yego discipline discipline apana amafaranga no amafaranga za ntashobora kuza ta discipline yaba warondeye ya bikunda Hajya uwakubwira ngo uramaze kunguka iki ucumubwira umaze kunguka indero discipline discipline nendera abantu bose ntibazifise indero abantu bose ntibazifise abantu bafite discipline ku mafaranga byinsi kwisi ni rumbago akarorero iyo umuntu yahembwa 500,000 ejo agahembwa 1 million aca yifuza kuva muri yanzu yahora bamwe ya 300,000 cyangwa 200,000 akaja mu ya 400,000 abakinya discipline uwo ntuzogera ngo akenye amafaranga kandi wumva yanamushikiriye ahubwo agwiriye akeneye discipline kuko ntiyategeza kuca gwiza dépense ahubwo yategeza kuca gwiza source de revenu akubera ta discipline yaciye agwiza ako kana abantu bakumve neza muri make sinzi kurabona ari uretse guhindura haba no guhindura ivyambagwa nivyo yahoranywa araca bihindura nimba yahoranwa primus ikamuryohera abantu aca hindura byinshi baca babihindura ubisanzwe nivyo tunwa nta nakamaro byari bifise ashaka kuba bigafise ko birakora inyota mugabo umuntu ashobora guca va kuri primus agasimbira kuri heneke no kuvuga rero yuko bon par exemple je no amazi gusa nzopfana inyota rero kandi ndano kubwira ni ipfura inyota no kuvuga nzopfana inyota ya primus cyangwa iki bo impamvu mvuze ico kintu c'ikinyobwa ariko nakubwira impamvu hariho ivyatsi ngaha twategeza kwikorera tukabinwa hariho benshi babinwa ruko bagwaye muga ntibategeza kubinwa kubera bagwaye ahubwo bategeza kubifata nk'ibinyobwa vya misi yose kugira bikingire kugwara mugabo rero kubera novuga yuko isi icuritse utusanga abantu bariko barabinwa kubera bagwaye kandi bategeza muri make bararindiriye bazogware abatarabinwa bararindiriye ariko rero abazungu baca badukoramo akazi business usanga batuzaniye wanashima ibizimvye kandi bakoze muri bya bindi byari bizimbuza igihe tutari bwagwaye baje tubigura yazimvye tutanafise katiba oblige ko tuyagira iki tubigura kubera amagara yadukitse donc rero ivyari vyiza yuko twivura ahubwo byari vyiza yuko twikingira cyo twokwivura ukivugaga shadow kuri iki cha discipline sinzi kurabona kesha abantu batera imbere ntabwo ariko ari bo nshabwenge batera imbere kubera iyo discipline inshabwenge kesha ugasanga zije no kubakorera ahubwo yego hari umuntu ubona afite ubwenge butahura ibintu ukibaza ati kubera kubayeho ucya none umunsi uzoshaka kubaza umuntu
eske wowe nubayeho ku rugero rw'ivyiyumviro vyawe wari wese yokubira oya none wabuze iki wabujijwe n'iki n'urujya kwira byose uza gusanga ari discipline iyi discipline rero nibaza ko ngira ngo twoca tuyihuza na decision no gufata ingingo totalemawi discipline yafitanye isano ndende. Ikindi kintu naco nuko abantu batazi gutandukanya discipline twabwiwe mu ishure na discipline twabwiwe n'ubu buzima turimo, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko umwana wawe mu myaka yaheze bakubwiye ngo nta nderagira, wahita wumva ngo yatukanye, wahita wumva ngo yagwanye, ngo yari inzara abandi bana. Mugabo ubu buzima discipline butubwira siyo. Wewe wanashima bujya ni y'umuganga aguhaye imiti, bujya bakubwiye ni we ja kuri discipline yo kunywa imiti mu gatondo sase no kumugoroba, nibitabuko biraza kurangira nabi by'ingwara yawe. Kubera uri suppression y'ubugwayi uza kuba obligé yo kubigenza uko muganga yakubwiye. Donc nawe rero utegeza kubanza kwiyimbamwo ingwara iza gutuma ijya discipline uyigenderaho. Ukavuga nti okay, jewe ndashaka guhinduka ku rugero abavyeyi babibonera. Reka mpe devoir umuntu wari wese ariko adukukira. Uko abantu barata umwanya wamubwira yuko yataye umwanya ntanabimenya. Kandi ugutakaza umwanya biri muri ya discipline nyene utabo wagize. Ufumuta amafaranga haguta umwanya. Ufumuta amafaranga? Ufumuta amafaranga haguta umwanya. Kubera iki? Ndaza kukibandanya reka mbanze mvuga iki. Uza guharura igihe uza kuvyuka uvuge nti okay, isaha iraheze, iyi saha ni mari yiki nakoze iki ngira kamaro. Winjira mu isaha ngira kabiri, usubire gubaza cya kibazo, uze kuca rero wiyivariwa pandara juru canke panda 5 aya masaha 5 kuvyukuri ntibesheje yewe ni control umusegonda ku musegonda. Ni giki kizima ni mariye swat, ni giki ninjije mu mutwe cingira kamaro, canke ninde twayaze ibintu byingira kamaro, canke ni giki nakoresheje uru rubuga byingira kamaro. Uza gusanga abantu ico yakoze ari kugenda kuri Facebook aduza message asubiriye scrolling agumaduza agafata TikTok aduza ava muri YouTube aca TikTok afata urundi rugendo rwo muri TikTok aja Facebook araba mastat. Uza gusanga ara majority yabo eske umuntu urumva umwanya aza kuba yataye. Tufate ugarutse nyuma y'iminota 30 kamabaza ati ni giki waravye muri ujya mwanya nta nakimwe azoba yibuka kuko ntaco yahaye umwanya. Voilà, iyo ushaka reko ya discipline yo kuva muri ivyo tuvuga iyi saha shaka kuza gukora iki niki. Kuko hari umuntu akubwira nti iki gitabo bo ndakibona ni audio ni kuri YouTube ngo mugango kimara umwanya munini ngo amasaha 3 wapi kwe ntaco mara. Mugabo ni wamara kwiyevariwa muri amasaha 5 uzosanga hari umwanya ari amasaha arenga 3 yataka arenga. Niyo mpamvu rero umuntu w'umusomyi w'ibitabo azohubwira nti jewe kundwe ndasoma ibitabo bingana uko ugasanga bihuye nk'amasanga nk'imisi nk'ibiri. Vuga wewe wasaze kubera ki ntabitahura kubera wewe ari mu kutamenya ingene ata umwanya. Ikindi naco ntiye mforuma avuga nti oya uyu munsi ndashaka kuja odora y'Uburundi nyage nabandi bantu bari muri monde nshaka ndabe abandi bantu bari muri monde nshaka hanyuma nihe period yo kuzo taking action. Apana yuko nama mu kuvugana habo ndashaka yuko rero ibi ndabivamwo nje mu taking action kubera action ni izana result. Mugabo sukuvugana bizana result, sugusuma muri ntuzenya mu ma group ya WhatsApp biza kuzana result. Oya bijya kandi washaka si nukumenya byinshi kuko byinshi ho n'ubunazi imitwe y'abantu n'ubundi yuzuye byinshi ahubwo uwafatiye ingingi iki. Voilà, hari umuntu niwe ndavuga yigeze gushira ka video kuri TikTok aravuga nti ikintu campaye kwiyumvira korora c'est une vie yego ati nagenda mu kabare haza mbona ibihumbi 100 ndabiguze inzoga itako ry'inkoko ndavuga nti mama waje iyi nkoko bugiyonza kuyorora yari kuntwara ibihumbi 100 koko kandi yari kuba yose ntiyantwaye ibihumbi 100 petetre n'ibihumbi 30 nkayisangira n'umuryango wose. Mugabo akanguze ibihumbi 100
mu muryango nitwo kugira ngo tunahiye donge twumve yuko ari cyo turiyo acavuga nti aha rero niho nkuye ide yo kugira iki yo kuyororerana ahubwo nanje bazoe basigara bambye ati uratuzanira yego ndacagaze kuri cha kindeske mu Burundi nta ma opportunity hari umba taye hari aha mu Burundi n'umuje hovuga nti Zion Beach umujene umwe atarenze imyaka 35 mfurunisa inkoko utaguze wikuriye muri pura yiwawe 10 ku munsi canke basi nimba utanazifise zirondere iki nimba utanazifise oya je navuze izo yiyororeye na 10 basi 10 ntaza koza kubura ku munsi oya kuko muri ivyo bihumbi bitatu n'amaburi buri mu mezi atatu haza kuba hageze izo kubaga kandi za bihumbi bitanu nizo kuba zirahera mugabo ntawo tuworonka tuzakoronka banga ariko urazi ko uvuze nka business y'inkoko mu Burundi nasanze nk'isoko rihari ku magi ngira ngo naho twobwira nk'abajene igihumbi bazijemo ntidushobora kurihaza n'ubundi amagi abananya ava hanze n'amakamyo reka nakubwire nimba ataragira yaho tubona nk'abantu bagiye mwibarabara bavuga nti imyimbu yatuburanye mu Burundi hari ama opportunity nimba tutarabona abantu baraye ku mabarabara bavuga nti turabuza aho turara amahoteli yose arugaye hariho opportunity uko nyene tuteza kubona ama opportunity okay uri kutubwira kuri ibi vy'ama opportunity wongera utubwira kuri bibijanye no gufata ingingo hamwe no ku kintu cakunguye we muri business uvuze ko ari discipline wagize wiye gufata ingingo ariko inyungu keshi yamibangikanye n'uruhombo umaze guhomba iki kintu maze guhomba ikintu maze guhomba ni kutagira ubutunzi ushatse kuvuga ubuhe sibuza amafaranga navuze ubutunzi ubu ariko iyo ubayeho udafise ubutunzi ubayeho mu ruhombo kubera hari umugani mu kirundi bavuga ngo umugabo wa kena ngo itunga rikamugoboka bavuga ngo umugani sindawuzi sindawumva ngo umugabo olala baza kutubwira muri commentaire ariko ahereza ngo itunga rikamugoboka donc byumvikana hariho ibibazo ushobora kubamwo ukabura ikikugoboka muri maku wabuze abantu ariko oya urashobora kuronka abantu none wibaza we mu bagenzi ufise hari wo kubwira ndaguhaye 500 million bikoro kabo nimba ufise nka building muri ville bya biningene ndiko nabwira ugwaruka eske icyo kibazo nkunda kwibaza turabona aje mu building mesha bari karaduga mu gisagara nkiyumviye mwirigara kwa naka eske inzu iduze ni ya groupema yo muri babandi ni yabajene babandi ba mode 35 bikaca bituma nibaza iyo tuvuze ugwaruka ni disika 35 haba hasigaye imyaka 15 ukuvuga guhera 2010 kugeza 2025 ni kenzi ni ukuvuga natwe turabura imyaka 15 andiko ndavuga abantu bamwe bafite 35 kugira barengere kwitugwaruka iski nimba uyu munsi udafise iyo vision yo kuvuga ni kuko hari abantu batarabona advantage y'ikintu yico no kwita mu shares birafitanye isano na ca kintu cy'ubu uguhuriza hamwe imitahe yes donc est-ce que kugwaruka bamwe bavuga nti turasangiye groupe ya WhatsApp twariganye twarahuye turi inshuti turayaga turasangira kamwe est-ce que nimba mutari kumubaka ubutunzi buzobagoboka mumaze kudepasa ya myaka y'ugwaruka muzirati hari kana ahubwo buryo urazi ko naho hantu hateye ubwoba iyo umuntu ariko ariyumvira ati jewe wande umunsi umwe nzosaza nke n'inguvu binyankire ko nshika haje nashaka kuhashika donc atacufise hari ugwaruka gwisha usanga ari ko ravuga ngo igihe ngo abandi ngo bari ko baragura ibujumbura ngo papa kazobona nk'iyo jamba ajyanditse
nko ku kantu don nk'aka 1940 nk'abantu bari ko baritambira ariko na wewe asigaye imyaka 15 kugira tugira 2040 na wabana bawe mwana wa hari ivyo ivyo uravuga bazobivuga we vuga so na nyuko uyu munsi ariko Shadow birashoboka bikaba hariho igihe kibi donc ikiringo c'imyaka kibi kubyuvuga ati muri no generation yacu nta opportunité n'imwe hari ngombwa kuri imbere yacu narayibona ndabona hari habo yari iriko nta gihe na kimwe higira habura ama opportunité ko nta gihe na kimwe higira habura ingorane reka mvuga kakanga systeme diplome zitangwamo haizo neme ari nayo mpamvu ufashe igihumbi gifise igihumbi cyaki nimbuze gifise gusa gutatu si dolari n'amarundi ugitaye ngaho ugatana diplome ya naka ngaho abana bokwi sabana gusa n'ubukuze yo toroye igihumbi atora igihumbi mga diploma yose n'utarayibona bitewe n'iki hatangwa ama diplome yatanzwe ku bantu batatoye inyishu y'ibibazo biba biri mu bihugu Ubisanzwe nk'ubu tubategeza kubona ishuri nimba twegwe tuvuga nti nta strategitere turimisha twateze kubona nk'amashuri nk'atanu n'amaburi buri mu gihugu bariko bariga bazohabwa impamya bushobozi bahejeje gukora strategitere bakaca bahabwa rero koroherezwa kugwiza ayo matragitere aho rero nimba bagize ese ya mbere tragitere gakora bakaba bahabwa nka diplome yitwa imanite bakoze 10 canke 100 bagahabwa nk'iya lisansi hanyuma bakoze zikwira igihugu cyose bagahabwa ya doctora bite uwo rero iyo diplome yiwe azoyanjanjwa kuko uwo yoyibona wese yoca yitora niyo tora cyagihumbi yo tora ya diplome mugabo rero kubera twahawe diplome y'amakonsinisi n'amasinisi atasorisyo bituzanira bica birangira izo diplome atagaciro zifise kubera nta sorisyo zaje nta probleme zaje gutora ahubwo zaje zisanga ingorane zihari arizo zihari nizo n'ubundi urize wiswe incabwenge wiswe uminuje mugabo bya bibazo bigumyeho ibigumye byabindi izo diplome wumva zifise quelle valeur hari kigano meruka gukora nako ndasigura ivyo Traoré yari karabwira aba nya Burkina Faso ariko aravuga kuri education ti none hagati ya twebwe duhari ubutuzi kuvuga indimi mva mahanga tuzi gukoresha ubuhinga ngurukana ubumenyi n'abasokuru bacu koko nibandi baciye ubwenge tinimo umusokuru yari ikorera impuzu yambara akikorera igikoresho cyose akeneye akamenya hari ubutareta atacuma na kimwe yapimishije ati twebwe none ko dufite amashuri abize menshi abanyamahanga turajaja kubarondera kubijanye n'iki ngo badupimira ubutare ati hagati ya twebwe n'abasokuru nibandi baciye ubwenge ari incabwenge ziteye ubwoba bari bazi kwivura sino kwirwa nabivuga cyane kuko mutama Traoré yarabivuze bari bazi kwivura yaravuga ni kugira ngo ubugari bazobuhura akavuga ni no sintanga amafaranga ndicurira ico kubuhuza afapaza mugabo wasanga barahondahonze urusyo bukubikore tubivuge tubisubiremo abana bacu ntibazotwidogera ahubwo twe twidogera abapapa bacu mugabo twegwe abana bacu ntibazotwidogera bazodukubita na siyate turirako hayo tuzi kwikorera mugabo dufite amadiplome no kuvuga ntitwize gusa no kuminuza twaraminuje twaminuza ivyumfabusa kuko yaba ari ivyingira kamaro twategeza kugira ubwenge busumba bwa baseko mugabo twatakaje ubwenge twateza kugira ubwenge bukemura ibibazo dufise yego cyane yo mpamvu se umuntu wari wese apfa ngo ndamuririre oya kuko hari umuntu usanga yiyahuye n'umuntu usanze yajya inyama guhera kuwa mbere ugeza kuwa kangahe kandi baramubwiye ko agwaye kanseri kandi yatewe n'inyama uwo muntu wocumurira yapfu none bikunda yiyahuye none wiyahuye bagira iki batora inkoni kandi yapfu ugakubita n'ikiziga donc natwebwe rero ugukena kwiwacu utabeshanye muri Afrika ntagaruka neza mu Burundi wacu ntivyapfuye à l'extérieur ya Burundi bwiwacu ishushu vyapfiriye muri twebwe kuri twebwe twarabuze pression iza kudutuma
hari ibintu uteza kwihingurira mu kiganiro twakoranye ubushize nakubwiye yuko twobona bavuze nta mu rubibe rw'u Burundi rusubira kwinjigwako n'ikintu na kimwe ari impuzu biziwe yuko tuza kuca tubona abarundi bagiye bari gusa uwo kubesha ubwenge buca buvuka nukuri kandi nta numwe tuza kubona ririye ku mutoto ngo nuko isahani cyase yuko yinjiye mu gihugu cy'u Burundi muri maza kuriya ku mutoto muri make ibibazo ubwavyo biracisha ubwenge iyo udacishije ubwenge n'ibibazo nta nyico ziguha ubwenge kandi uri mu gahimbo niryo shuri ry'isi ni uri mu gahimbo n'uwaborewe washaka ubwenge ankora akaborerwa amafaranga muri iki gitabo igitutu cy'ubuzima nanditse navuze nti kuri 14 navuze koma navuze ngo uze wirinde akaborerwa kicubahiro n'amafaranga utibagiye akaborerwe kiki kicubahiro ico cubahiro rero uhawe no kumva ngo ndafize amafaranga ngo ndafize ubutunzi hawe tukuntu tutumba ico kintu yuko byuba kandi ari igihugu gikenye kirakenye kuko ivyo zose navyo dukora kandi twateza kubikora kugira ifaranga ryacu riduza agaciro twateza kuvugana ubushinwa muduiki turafisa amazi yemwe bagabo turafisa amazi tubaha amazi namwe muduiki mugabo ntimuze kudusaba amadovize tudafise kandi dufise ikindi twateza kuba mutemeye nakintu tuza rero tongine yabeho exchange tuguze none guhema nuko tureshangiza isoko n'izindi nawe twaze kugira ico tubaha natwe nico baduha mugapana yuko turondera amadovize tudafise baduhangayikisha kandi dufise amazi tutaronka duhangayitse none nimba ubwo mwe tutawufise abana bazotwidogera cyangwa bazodukubita no munsi tuzova tubura ivyireguzo ariko mugabo shato bugiye abantu tuko tuvuga ngo hari ama opportunity ngo hari byinshi byo gukora kubera ko bidahari byumva bake bitahura bake kubera ko benshi babona ko ibyo tuko turavuga ni motivation tu ngo muraremesha weje nta motivation ntanga abari ko badukurikirana bose bavyumva mvuga rare yarite mugabo vugwa na bake niyo principe yiwanje jewe meme na principe si mfashe engagement yo gukora promotion ku Murundi ndayikora gratuitement irisifi yuko nkora promotion y'ikintu mbona ifitiye avantage pana wewe wagikoze Burundi bwose nakuri iki cyakindi wewe naho wopfa kizosigara kamvuga ikintu mugabo vra excuse me nimba naka wikibonobono yovuga nti ngira nereke opportunity abarundi bose shaka upfu uyu munsi muguzo kirima uzoguma wunguka vraiment félicitations tubonye ibiri mu nka 5 nga mu Burundi canke 10 abantu bavuga nti oya tsinda cyereka bajya ku mutumbi wacu gusa ndacereka Burundi bwose shaka ndakibereke mu kibone mu kimetrize nchimfa cye nahejeje je ankena bo rero nibo mvuga kabisa atari kuvuga ngo tundana muzi zina cyane ndagize iki nga nkavuga ikintu cawe mu Burundi bo barashobora kuba bahari mugabo ashobora kuba badahari mugabo agaciro media niyo TV ushobora kuvuga ni ndagiye nza kuvayo numvise by'abandi bakora byo nyungu nta shomaje nzogira kandi ushatse urashobora guca ufata ingingo kuko benshi baramaze kuzifata ukabwira so na mama wawe ukabwira nimwe muri mikawa gusa kubera iki mutarimana iki ukaba convince nka mwavuga noneho Yesu yazutse none ko Yesu ari we yakonvence abavyeyi be akabwira nimwe mu ndondere iki no mwe mu ndondere iki duza mwe mu ndondere iki kana ko je nibereye ngaha atabanyumva no bantu banje aha urama kastisi natwe batwumva bagashira mu ngiro ibyo tuvuga nibo bantu bacu no bantu bacu okay Jado jereka nagushimire ko bwa kino kiganiro kuko ujya uvuza ibintu bizima kuri buri muntu wese nizera ko yumva runo rurimi rw'ikirundi nabumva ururimi rwegere kirundi nk'ikinyarwanda kinyamurenge giha nimba ashoye kuvyumva iri nivuga butumwa bwiza bw'iterambere ariko iyo twiyumviriye kubuza imbere y'abantu isinza abantu 180 Justin Pastor ahagaregwa imbere n'abantu 100 aha imbere yanje hari abantu 181
ibihumbi 80. ntegerezwa kurara amajoro ntegura ico ndibabwira eze gusoma ibitabo byinshi ntegura ico ndababwira ntegerezwa kubanza guca muri za Norvege na za Sweden na zande nkumva ingene byindi byateye imbere avuga niki kintu reka ndagishire abo byabihumbi 80 bikurikirana agaciro media babandi ibihumbi bingana bikurikirana gutoka business ntugasimvuga ngo ndagiye rero nge muyiki Okay, nuko reka nje ndagushimire kandi nshimire n'abafashe umwanya biga iri ni shuri y'ubuzima ariko kandi mudukundire mwiyaboneshe kugira ngo uno muryango wabiga ubumenyi bw'iterambere waguke ube munini. Turaza kubashira ngaha muri commentaire link ya We Talk Business na murabe bagenzi batanga ivyigwa vyiza kandi ngorora buzima. Je natanze irivuga ikirundi ibi ni vyigwa ngorora buzima. Nuko rero abantu tubananye twige ariko umugani wa Jezi atabahiriwe saba vyumva abahiriwe cyane n'ababishira mu ngiro. Nuko reka tuze duhure mu biganiro by'ubutaha. Bye bye.